Haheze hafi amezi ane dutanguye iki gikorwa cyo kuzibira ibinogo mu barabara. Iki gikorwa twagihereye ku ibarabara rikuru ry'indwi ku gice kiri mu gisagara ca Bujumbura rya ku Musaga, hanyuma turakora turabona ko ibikorwa byagenze neza, hanyuma turasubira n'ayandi mabarabara nkarirya Boulevard du Peuple Murundi naryo nyene twararikoze, hanyuma turiko turaheraheza irya rica mu Kamenge naryo nyene ubu rirahita. Dutanguye rero kugira umurindi munini bashi badusaba yuko twokwihutira cyane gukora ibarabara rihuza umugwa mukuru wa Bujumbura n'Igitega. Twaciye dufata amakipe yose ariko arakora aho hantu tuyaduza kuri iryo barabara. Twasize Bujumbura ikipe imwe ariyo iri kamarira rijya risha mu Kamenge. Rero ubu turiko turakora iri rica kuri yitwa Boulevard Ndadaye n'ahandi tuzobandanya tuhakora. Ubu kubera imvura ibaye nyinshi yatanguye kugwa biboneka neza kandi n'ibinogo bisha byaguka n'ingoga, nico gituma tugiye kugerageza kugira ngo turabe yuko twokongereza abakozi kugira ngo n'ivyo bindi binogo bizirigwe. Sirika ryo nyene ryo mu Kanyosha ritarazirigwa n'ahandi murazi kununga muri ville hafi yo kwa Katikati naho nyene hari ibinogo dukeneye kuzibira byihuta. Rero hari amabarabara mu bisanzwe mu minsi mikeyi itari myinshi cyane ashobora gutangura gukorwa. Hari iryo barabara nimero 9 bita Boulevard General Shimirimana. Misanzwe rikya ryategezwa gukorwa vuba kuko rizokorwa muri projet yo gusubiramo poro ya Bujumbura. Niri rija mu Kanyosha mu bisanzwe naryo nyene mu mezi atari menshi izokorwa kurishiramo rero amahera menshi oba turiko turahomba, mugabo tuzogerageza dushiremwo ama konkase vuba kugira ngo abo bantu babe barahita byoroshe.